Hello bakunzi ba Eric Burundi TV ndabaramukije aho muherereye hose amahoro y'Imana akomeze kubana namwe hama nibuterakanda subscribe kora subscribe hama commentaire yo ndayikeneye n'ikiganiro carangira hama ndongenda gusaba ugire partage urumikire inshuti abagenzi ugana nabo bakurikirana kino kiganiro hama nkuko twakoze ibiganiro bitandukanye n'umunsi naje gukora ikiganiro hamwe n'umutayere turayaga nawe eka ndibaza arafise ibigwi byinshi tuzakuganira ko hama igikuru nuko gumana telefone yawe ukaguma ku murongo kugira ngo ndazi uraza kuhigira ibintu byinshi cyane ati yambu umutama yambo nari nkeneye abari kukuraba muri kano kanya bashoboye kumenya ati mbendi kumwe nande mbendi hehe ndi kumwe nande uwo turi kumwe nawe akora akazi nyabaki muri kumwe na Ngeso Asher nkaba ndumu artisan entrepreneur nkaba nkorera mu myuga yo kubarira nakazi maze n'igihe kirekire abantu baba kuri centre Nyanzarake no mu micungara yaho baranzi ego murakoze cyane hama igitumye tuza ngaha twari tukeneye kumenya kuko twumvise amakuru yawe ko akazi nkaka ukamazemo igihe kirekire kandi umaze kuramura abanyeshuri benshi cyane eka hari na benshi babayeho batunzwe n'umwuga n'ubumenyi bwawe ko wabigishije abandi nabo ukabaha akazi mbega gushika no masaha umaze kuramura abantu bangana gute aka kazi twagatanguye mu 2002 cyo buhunguze tuvuye Tanzania twarashoboye kugirirwa formation turiga turongereza ubumenyi rero ico gihe kubera ibikorwa twarangura byahurumbirwa n'abantu benshi baradukenera kugira ngo dushobore kubaha ubumenyi mvuze ngo ndazi gitigiri gikwiye c'abantu no bana rasohoye ni benshi kuko hari abo twahabwa n'amashira hamwe nka za IRC hari abo twahabwa n'ishuri ry'imyuga ry'Imugerama hariho n'abandi nabo baza ku giti cyabo abo novuga bararenga ijana kuko n'imigwi myinshi yagiye duca mu maboko abandi nabo ubu novuga ko baza bari hanze y'igihugu turakunda kuvugana n'abantu benshi cyane twashoboye bararenga ijana mbe kuri umwuga wawe akarorero wewe kugira umenye ko ufise umwuga nivyo wize mu mashuri canke n'impano wavukanye ubwa mbere navuga ko ari akazi k'umuryango kuko datambyara yari umutayeri ndibuka nkiri umwana mvuye ku ishuri nashobora kugenda nkaraba ari kwigisha abandi bantu nanje nkashikiramo nakuze ndabikunda buhoro mu nyuma tumaze guhunga za Tanzania bamwe baragiye mu formation kwiga imyuga ibiki mugaje nagiye kuvyiga neza 2002 aho muhungukiye niho natangiye kurandira abashaka kuba bomforoma mu nyuma ndagenda kwispecializa mu mashine zihambaye zikora ama broderie mbaye ndabizi ari navyo byatumye mishobora kumenyekana cyane muri iki gisagara akarorero imashine zibarira zoba ziri ubwoko bungana gute imashine zibarira ziri ubwoko bwinshi cyane ziri ubwoko bwinshi bumwe ariho kutire industriel usanga ari kutire bakoresha ama mashine yo mu ruganda ahambaye hari n'izindi usanga nyene zibayabaye zito ubwoko bw'amashine yo kubarira ni bwinshi cyane nta wabuharura ngo umenye abo mari uba umaze gusohoka hanze y'igihugu kubera umwuga hari mu mwaka wa 2019 niho ishirahamwe duhurikiyemo ry'abanyamyuga mu Burundi bwose gitwa Shaza ryashoboye kwegeranya ari byo bita Juwakari ibintu bikunda guhuza ibihugu byo muri East African barashoboye kudutwara mu gihugu cyo mu Buganda twongera tuhagenda no muri Kenya mu gisagara bita Eldoret niho novuga tumaze kugenda kubera imyuga turangura hama tukongere tumenye nk'ababandanye ikiganiro tutarambiye abari kudukurikirana ndafise ikibazo nari nshaka kumenya n'abari kudukurikirana ngaha bashaka kumenya mbe ku bwawe nice kintu cyoba cyatumye ukurikirana umwuga unawukunda ukawugira akazi kawe ka misi yose cyatumye ndagikurikirana nkunda umwuga wo gufarira kandi nkawukurikirana ubwa mbere byari inzira imwe yo kugira ngo nshobore kubaho
ntasegerereza nshobore kurondera ukuntu nsumira abana nongere ntunge n'imiryango muri make nibyo ni nk'ibyo. Mbehoho ugwaruka goba gwijukira kwiga umwuga wo kubarira? Ugwaruka benshi iyo bananiwe nk'ivyiga canke kubandanya nk'amashuri canke nk'abahejeje amashuri bakabura ibyo babakora, abenshi barakunda kubitura kugira ngo bashobore kumenya ubumenyi bwo kubarira kugira ngo nabo bashobore kwitunga. Mbe n'akahe kamo ushobora gutera ugwaruka rwinshi rushobora kwibaza yuko amashuri uhejeje amashuri uca ubwena gukora ubuzi bwo mu biro, canke benshi bashobora kubahejeje amashuri bagaca birukira mu bihugu vya Tanzania, Zambia n'ahandi? Mbeho hariho itandukaniro, akarusho kuba kari guheza amashuri bakaja mu bihugu vyo hanze kurondera ubuzima cye kumanza kwiga imyuga, akarusho kuba kari mu ruhando rwayo? Ikintu novuga combere cambere coco nuko ubuzima nta formule. Ubuzima ni nko kugurura umuryango winjira mu cumba utazi ico usangamo. Rero nta wovuga ngo umuntu nibamwori ngo naja ha canke naja handi, gusa ikibi no kwicara. Ikibi no kuba umunebwe ukicara atacu uri kurangura. Uri hano rugwaruka kugira ngo rukore ushoboye kwijukira imyuga, yijukire uburimyi, ubworozi, ubudandaji, byose ni ibintu bishobora gutunga umuntu. Rero byo byiza muri abo bana bacu, mu rwaruka rwacu, bene wacu bicare bafise umutima wo kumva ko bo kwiteza imbere batabanje kuzera inze, batabanje kuja gusegerereza. Birashoboka umuntu kwiadapta mu buzima, kandi uhereye kuri bikeye washaka umuntu agashobora no kwisununura akagera kure. Ikintu ca mbere ni kudacika intege. Ibintu byo gukingira ko kuronderera mu bindi bihugu byose birashoboka, mugabo iciza guteza imbere iwanyu naho ugakorera iwanyu naho ni ntangere. Gushika no masaha harabavuga ko kazi ko kubarira ari kamwe mu buzi busanzwe bwijukirwa n'abakenyezi cyane kuruta abagabo. Ico kivuga kwiki? Nibaza babivuga ko baba bihenze, kuko umwuga wacu wo kubarira si umwuga wovuga ngo n'uw'igitsina runaka oya. Gusa iyo umuntu avyiyumvamo arabikora, arabikora, kandi byiza nuko ubikora bikorana umwete. Ikindi kintu, izina ryawe, izina Ngeso ni izina ryamamaye cyane muri kino gisagara cya Nyanzarake, eka no hanze y'igisagara no mu micungararo yaho. Cyane cyane uravugangwa ko uwoba uri umwe mu batayeri bakomeye cyane babitumwako. Mbe nakaye karusho woba warakoresheje uruta abandi batayeri kugira izina ryawe ryamamare muri aka kazi ko kubarira cyane kurusha abandi? Izina ry'iwanje ryarashoboye kumenyekana cyane cyane ubwa mbere nakoresheje bwa rubwizigirwa, kuba baje batugana bifuza ko tubarangura ibikorwa, canke ku mashirahamwe yagiye araca muri ibi bisagara mu gihe abantu bari bari guhunguka bifuza ko dushobora kwigisha umwuga bari bifuza kuyiga canke bantu nikora. Bwizigirwa bwacu bwaradufashije. Hanyuma ikindi kumenya gukora kujana n'igihe, kuko ibintu byo kubarira ni ibintu buri munsi yahinduka iki, bisaba rero umuntu ajane n'igihe akamenya ati bigezweho nibi, kugira ngo nabajya bakwitura iyo baje bamenye ko ibintu bishasha na wewe ubigeze ko. Rero byatuma kenshi tugenda gutembera mu bindi bisagara, washaka hanze y'igihugu za Dar es Salaam turakunda kujayo. Ibyo byose bidufasha kumenya aho abandi batayeri bageze. Nababwiye ko n'amashirahamwe yigeze kudutwara muri za Uganda na Kenya, aho hose twari kugenda kugira ngo dusume ubumenyi dushobore kurahura ubwenge. Ikindi kintu kagiye kiradufasha cyane no gukoresha imashine zigezweho zijanye n'igihe, apana kwicarira izi nyene zisanzwe z'ama ordinaire. Umuntu ashaka kugenda kwiga izindi mashine zijanye n'igihe tugezemo. Nivyo ibindi byacoye kudufasha kumenyekana. Ikindi kintu cyacoye kudufasha kumenyekana mu gisagara no kubaka izina ry'iwacu nka Ngeso. Abantu benshi batuzi muri kuti mugabo baratuzi no mu bindi bintu turangura
bijanye no kuronderera abantu buraro bifuza amahoteli canke ubunywero. Mu bintu twagiye turakura mu gitayeri mu bihere twagiye turakuramo ntitwagumye gusa twifokaliza mu gitayeri, twarashoboye kugurura hotel yitwa Demi Paris ngira murayizi, twarashoboye no kurangura turubako bubare butandukanye muri iki gisagara. Rero niho izina ryacu ryashoboye kumenyekanira cyane. Biravuga ngo yuko mu gihe cy'iminsi mikuru ari abatayeri mukunze kuronka ubuzi bwinshi, ariko mukongera mu kwitwa ko abatayeri barakazina babita ko muri ababeshi, kuko mushobora kwakira ubuzi bwinshi cyane ariko ntimubashikirize abakiriya banyu ku mwanya. Ico coco ku batayeri yoba ariwo muco wabo wa misi yose kimeze gute? Kuko abatayeri muravugangwa kuri iyo ngeso yuko muronka abakiriya benshi kandi ntimubatunganirize ku mwanya kugira. Ico kivuga ko ico nakivuga ko ubwa mbere nuko bavuga ngo abatayeri gusa, mugabo bakibagira ko n'abakiriya nabo hari gihe nabo baza gushonesha impuzu zikamara nk'imyaka 2 bataje kuzitora cyangwa ugasanga baranazihevye washaka. Mugabo kubera ko abatayeri bakunda guhura n'izo ngorane zo gutevya, mugabo navuga ko ni politike y'umuntu ku giti ciwiwe n'ukuntu arangura ibikorwa by'iwiwe. Mu bisanzwe umuntu azi akazi yakora ntushobora gutevya impuzu y'umukiriya, ahubwo uca urondera politike yotuma kubera abantu baba bakwizigiye mu bwinshi, ushobora kurondera ukuntu rero ukora impuzu nyinshi mu mwanya mutoya. Aho nico cagiye rero usanga dufise nk'abantu twagiye duforoma tukabigisha kugira ngo ku munsi ushobora wahora ukora impuzu 2 ushobora gukora n'impuzu 10, uko uri umuntu umwe kugira ngo ukore impuzu zigera kuri 10 biragoye. Cyo rero nivyo bindi usanga umuntu ushobora kugura amamashini menshi ugashinga materiel nk'ayo kugira ngo ushobore gukora igikorwa kinini ku mwanya mutoya. Rero urumva politike y'akazi ni ishobora gutuma bwabwizigirwa na myenda babwira nti baratwizigira kuko barazi ko tubahaye rendezvous tutayita. Nk'umuntu afise impuzu z'urubanza dukora gerageza tugakora kugira ngo amarasango twahanye tuyubahirize. Umva rero ni navyo no hanura n'abandi batayeri kumenya ukuntu yitwara mu kazi politike, ukuntu twara akazi kiwawe nakwiye gufata umwanya kibanza kinini. Hari ikiganiro tukiyangiriza aha, ariko nongera ndakubaza twarigeze kumenya nk'umusiguzi w'amasinema mu myaka yaheze inyuma cyane. Ico tuzokurondera kugira tukiganire ko uravugangwa cyane mbere n'aba bamamaye muri kino gihe nka Baroki n'abandi bari bwinjire mu mwuga, navyo warabivuyemo. Tuzokubaza impamvu sinze mvuga ko iduha ngaha igisagara no hanze y'igisagara no mu gihugu cyose dinajye byariho, ariko warabihagarikije byavuye kuki? Twishure gato muga tuzokigaruka ko mu kindi kiganiro. Akazi mu bisanzwe iyo umuntu agakoze uburondera ico no kwita income. At the end of the day ko urongo waronsiki winjijiki. Rero kijya gihe nabikora ibintu by'ama internet n'ivyari byagwire. Rero warashaho umuntu agaproduce nk'isinema ukaza wumva iri kwivuzwa mu cankuzo Ruyigi, wowe warakoresheje umwanya munini wisigura ugasanga ayo winjije kuri rya sinema ni make, abantu baragiye gupirata. Mugapfuno mama hamwe noronka kanya ndashobora kubisubiramo, mugabo ndavye bikorwa ndangura ntibinyorohereza. Gusa abazokenera ko nshobora kubaforoma gusigura amasinema bazoza tugerageze kubigisha, mugabo kugira ngo noronka umwanya wo kugongera guja muri bijya bintu. Ego iterambere ryaraje, ubu sinema nshobora kuzisigura ukazishira kuri internet abantu bakazi hakuwa kugira ngo nawe uronka kangorongoro, mugabo vraiment umwanya ni muto cyane. Hari ikintu tuzogaruka ko naco, ikintu cy'amahoteli. Wowe wabaye mu bantu ba mbere batanga kubaka inzu z'uburaro, waravuze uko ibintu byinshi ariko ntiwacitse intege. Coco kubera ko utacitse intege gidagiye. Mu bisanzwe abantu iyo utanguje umugambi batamenyereye havugwa byinshi, abantu bagasanga bari kuzana ibinyoma, mugabo uko twatanguye dufite ibikorwa bikeya cyane, mu nyuma turaronka amabanki ashobora kudufata mu mugongo, ibintu turabirangura neza, turashiramo akaguvu. Kuri ubu Hotel Demi Paris ni hoteli izwi mu rwego rw'igihugu. Turifuza kubandanya dukora ku buryo
tuzoshobora kuzoba demi pari kweri ifise inyenyeri washaka uje no muri East African vugangwa canke twashobora kugira n'andi mashami mu gihugu. Rero ntitwari gushobora gucika intege kuko twari tuzi cyatumye tubikora, ari naco catumye n'uyu munsi novuga nti intambwe turiko sino aho mfatiye akanya kubwira abantu bose badukurikirana bari kudukurikirana kino kiganiro ko imiryango demi pari reservation zirashoboka, keneye gukenguruka kwirelaxa mu minsi tuzoba twazanye igisata ca massage, abantu badandaje bungutse bakeneye kumaswa kugira ngo bakenguruke neza baruhuke, ibi byose tuzoba tubifise. Abakeneye kwica akanyota n'ubu hoho birashoboka, mu nyuma na sona tuzoshobora kuyishiraho. Karibu cyane muri demi pari. Murakoze cyane.